Nduva nuzuye urukundo rwawe hey washize ku murongo wabakunzwe by'ukuri atagahemo Aime loveness. Welcome again mwese aho muherereye hose tubane tubashimira ndazi neza ko muri benshi cyane bana mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit. Buja Hit ni mu macane no vuga yuko bananya bashikiriza amakuru ashusha ari hot ama interview umunsi ku munsi ibitwenza ibiryoheye gutwi bibabaza byose bisanga kuri Buja Hit. Nico tujejwe aho rero no munsi nibiki nitwa Isaac Classic niyo zina ryanje mwese murarizi turazinanye ndabazi muranzi ni sawa behind the camera so black nariko vyifatamo neza cyane ariko rero no munsi nakuzaniye umuntu novuga yuko ari kumbure amazi gihe kitari gito ategera kamera ushaka kubaza ati mbe Isaac wamukuye reka sabe cameraman wanje amubereke sali ni sawa ego je ndashima meze neza cyane amakuru y'imisi ni meza cyane ndashima wari kurara Buja Hit kuri no mwanya uramwibuka reka atwibutse kuri ya kapela gato Nduva nuzuye urukundo rwawe hey washize ku murongo wabakunzwe by'ukuri atagahemo Aime loveness muri Miro team narigeze kumva amakuru ngo yarononekaye ngo ntikibaho nivyo ibyo bibazo bya 2017 urumva bizaye muri 2019 ni embouteillage ababibije barabibeje nibaze ko nitwoguma tuvuga ibya binye dusanga bya binye ariko ifo ko tuvuga ikintu kimwe hama tugashobora kwa avancer kugira ngo abantu baze barabona ikintu kiba kigeze nibibaza ko byinshi twabivuze mu mwaka wa 2017 umwana yavutse muri 2017 muri 2019 deja bakuze arakurikana umuziki arakene kubimenya rero mu ncamake oya ibyo bizokwandika mu bitabo abamaze kuyibwirwa zo mu bitabo mu mwana bisome na ubundi ubu hari Aime loveness gushino babwiya nuko Aime loveness bari mu rugamba rwawo wenyene muri no mwanya ariko umunsi wumvise yakoranye na Nika akorana na Simbis izo bari Miro team ariko ko ari umwe abari Aime loveness bisigura mu majambo make Miro team yarahagaraye byo niho bivuze Miro team irabemeye yuko mwokora uri wenyene ego nibyo twavuganye n'amategeko yarasanga agenga Miro team rero nibaza yuko ndiko ndakora jenye ndi Aime loveness ariko umunsi mwokumva twakoranye indirimbo ntazo bari Aime loveness zo bari Miro team ariko ubwanje urondera nka Aime loveness ndi Aime loveness yigenga Aime wabyibushe cyane urudani sawa ndabona ibi byose ni top urashobora kutwibira akabanga agatima keza cyane goti agatima keza no kumva goti nta nzigo ahantu hose n'urukundo ibintu byose n'umunezero ngo mantwenga hama nkafungura nkaryama arakazi nkakora urumva byose ndabikora mu munezero ntangere Aime loveness uri muri studio hari akantu twitegeye akantu je muri studio ni muhira namayo ko deje ubu ndafise inyuma ya arayobeye ndafise izindi ndirimbo shaka kuri 6 zimaze guhera ariko hakirindire yuko je numva yuko umwanya wageze kugenda zitangi mugabo urumva indirimbo zihari kandi nguma nkora nubu tuvuganye nako ndava muri studio na Amerika ndafise programme kandi muri studio urumva ngoma ndumuntu ari ku kivi bivuze yuko igihe azogera nzudimo izoja hanze yego uyu ni Aime loveness yahoze ari muri Miro team ariko mu majambo ariko atubwira urabona neza ko atashaka kugurukijana kubyereka twarabivuze twarahejeje urumva ifo yuko dutera intambwe abantu bakamenya tuba tugeze mu biki bakamenya ngene batwakiye bakamenya turi muri hariya naho batwakira gute ariko tuba twamaze gutera intambwe kandi ifo yuko abantu bavyemera ko dushobora kwa avance kuko ndiko ndaavance agacaza umuntu agoma kwega ishati cyangwa nubwo no gishamwe nguvu gute sinihuta nkuko nagomba kwihuta donc bivuze yuko abantu babanze bakire Aime loveness nkuko bambona nkuko Aime loveness yigenga ariko umunsi bumvise naso yokora indirimbo na bamwe nabandi ateje nabahamagaye atari featuring bazamenya kari Miro team yeah okay ayo marori wambaye agugwa angahe atarakaba amahera ngana amahera tu
wemesha ngoma he igikuru n'ubwego bw'amafaranga amafaranga 200 n'ubwego bw'ibihumbi 100 n'ubwego bw'ibihumbi 50 ariko igikuru nuko ashobora kugira ica amari akamvura amaso kuko n'amarori arimo umuti yego Aime amarori angana amafaranga amarori y'igiciro kingana gute utorenza amafaranga angana gute utorenza ati je amafaranga ndasohoye kubera amarori je niga economy ndaba yuko ninagura ikintu ico kintu d'abord kiza kunzanira iki canke nimba kiza kunzanira iki nza kuba nsigaranye iki nukuvuga ngo ni ibintu byose ntegeza ku maximiza profit wanje Aime loveness ufise étude ingana gute niveau d'étude yawe ingana gute kuri uwo mwanya ngiye mu donc ndafise urupapuro rw'umusino gwa secondaire ubu nahangiye mu wa gatatu muri université mu gisata c'ubutunzi yego félicitations ufise uzindimi zingahe ntabyo nzi gusa menya ko nzi indimi yo turavugana n'umuntu kumbonga niho no kumva yuko vyoshoboka ariko ikiyo ndagerageza igifaransa ndagerageza n'igifaransa icongereza si cyane ariko nasho nyenda ndagerageza maza ko sinoshobora gutakara cyane ejo ni heza mu gifaransa ni gute Evan aho gombo kabisa ndashaka kuvuga ati ushaka kuvuga demain sera meilleur byose birashoboka Uni Aime rero nkuko bibona tuko tuzi mu kiyago gira tumenye ivyiyo byinshi tumenye aho ahereye n'ivyarimwo byinshi tumaze kwitahura Aime aracyari umusore canke n'umupapa juste umusore yego mupapa ryaruzo wibirije ko mupapa ryaro igihe kizovuga Okay ntacu tuvyihoze uri mibarabara Shani Queen na Titi Love urababonye juste muri nko mu hoteli ivyumba birabuze wewe hazigaye icyumba kimwe ni cha Aime wenyene ariko rero abadada babiri muri kumwe mu rugendo deja ivyumba biruzuye hari icyumba kimwe ariko abwiye ati wowe tuzare gutora umwe hagati ya Titi Love na Shani Queen dushaka Aime Love wowe uryamane numwe uhitamwo nde njyamane canke ndarane urarane uryamane je ntavyo nzi peu importe ko bimeze kose uryamane urarane wohitamwo nde muri abo babiri bo muri ico gihe byo vana d'abord na circonstance turimwo sinzi ko co bari gihe c'intambara ku buryo ntoshobora kuresista ngo shobore kubacungira umutekano sinzi yuko ico gihe nanje ntobandi kumwe niwe ngo dushobore kurara turakina amakarata byo vana n'igihe carico rero yego mugabe ico ndi cyo nibaza yuko kubganje muri ico gihe kenshi bakunda kuvuga ati ladies first nibaza yuko boryama ha manager nkaterama ugasha wigira kuri reception kicari yego aho ewe mesha okay abakunzi ba Buja hit bari kurakura bakuru no mwanya ati turagukeneye bo kuronka gute abashaka kumbura kuguha show kugirana collab nawe bo kuronka gute kugira collab nanje biroroshe cyane ndafise ama réseaux sociaux urashobora kundondera ko aba Facebook Instagram byose urashobora kuntora byoroshe kandi nibaza yuko na nimero zanje zironse zisavye biroroshe kuzironka ariko ico ndiko ndavuga mu no moya je ndi mu bikorwa no moya nta ma concert ndimo bivuze yuko nubwo mpamagara concert ukamiriza amafaranga na gute naho kwakira kura ko kuno mwanya nta concert ndiko nditaba ariko collab ndashobora kuyikora kumbure n'ibindi bintu bijanye n'umuziki ariko sindumva yuko muri je hageze ko ntangura kuja mu ma concert nka Aime loveness yeah. Okay reka dugushibire cyane ku kanyu duhaye nizere neza yuko abari ko badukikirana batahuye bitari bike kuri wewe hama Aime loveness nk'akajambo kanyu kubashimira Buja hit muri na misi ibintu nk'ivyo byo kuza bradisifrera disawa ariko muze muraraba uburyo mu bikoramo kubera ko mu Faransa bavuga tout texte mo urashobora gukora wibaza ngo ukwikora neza ugasanga ahubwo uriko novuga urikura comprometa donc ico gikorwa urimo ugasanga ukora kikwegera bivanye na novuga na strategie wakoresha donc no kuraba ubuhinga mukoresha canke uburyo mwe mukoresha kugira ngo mushobore gushikira abantu murabiko ko byo ari ibintu byegeze umuziki imbere canke ari ibintu biusubiza inyuma ariko je nibaza yuko mu Burundi ku rwego rw'umuziki turimo nituragira yuko dukora ibintu bisubiza umuziki inyuma ahubwo dutegereza kugerageza ibintu tukagerageza kugira ngo ibintu bitere bije imbere bivuze yuko
nibaza yuko sinzi yuko uri wosanga muto yiwawe hari ahantu bari kora mukubita nubwo bafise amakosa bakora mukubita nibaza yuko ikintu cyambere ubanza gukora ubanza kumudefanda imbere yo gukora ikintu cyacu donc bivuze yuko muno mwana twebwe ububasha dufise ntibivuze ko critique ari mbi ariko uburenganzira bwa mbere dufise no kudefanda kugira ngo umuziki wacu tukure hamwe tujana handi bisigura yuko ibiganiro Buja Hits ukirikira bikora bishobora gushikana habe umuziki nibyo ushatse kuvuga si Buja Hits navuze nti umuntu wese strategy Buja Hits koresha si Buja Hits gusa ni entertainment yose mu muziki haba ku baririmbyi haba ku bafana igikunegura kuri Buja Hits kuri Buja Hits cyambe cyo ndakunda kwanda ko mufise creation ndakunda ko mufise creation kandi mugerageza kira ku munsi kwama mufise ibintu bishasha muduhereza ariko nukuraba iyo muko murasipana abantu muko mubasipana mu buryo bituma batera imbere cyangwa mu buryo batuma basubira inyuma ubibona gute uko ndabibona antokice kintu abantu bazojudginga nibaza yuko muri abantu bakuze muza makora ku by'abantu bavuga muza makora ku by'abantu bavuga kugira ngo turabike ibintu twobitera byo genda bije imbere ko bigenda bisubira inyuma urakoze cyane Aime Loveness twari kumwe nawe muri exclusive interview ya Buja Hits TV undi munsi kumbure twamukenera Aime Loveness azotwita canke twamwitura uzotwakira nkuko wabivuze ndumusoda namaniteguye umwanya wose ahari hose ko nubu nabonye ko ntigeze munteguza ariko urabona ko ntibyigeze binshi ndenge ngo shishure kubishura ariko nibaza yuko umwanya n'umwanya ho mumboneye hose namaniteguye cyane as a classic on the mic ariko kuri kamera hariho Soso Black ariko abyifata neza cyane ndabashimire cyane mwese mubana mukurikirana ibiganiro bya Buja Hits TV na Gahwane.